Abikorosayi igice cya kabiri mwahageze. Haleluya. Iki gice mu nkundire nshobora kukivuga cyose ariko cyangwa se nkivuga, ariko hari ibintu ngomba ko tukiganira ko mu nkundire mu mpereza iminota 40 ndakivuge ko igice kiriko ibintu bikomeye. Ni jambo ngomba kuvuga rijanye n'iryo twari twacishije kuvuga kubijanye n'iki gikorwa cy'umusaraba. Hera ku murongo wa 4, mushirireho guhera ku murongo wa 4. Mwicare ntacu, mwicare, hagira uhaguruka ni sawa. Handitse ngo mvuze ivyo kugira ngo ntihagire ubahendagirisha amagambo y'inyosha. Subire musomye nabi, subiza inyuma. Mvuze ivyo kugira ngo ntihagire ubahendagirisha amagambo y'inyosha. Uko naho ntari kumwe namwe ku mubiri, ndi kumwe namwe ku mutima. Nezerewe kandi mbona ugushira hamwe kwanyu kwiza no gushikama mu kwizera Kristo kwanyu. Manuka papa. Nuko nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Manuka. Mushinze imizi muri we, mubakwa muri we, mushikamishijwe no kwizera nkuko mwigishijwe, murushiriza gushima. Haleluya. Mwirinde rero ntihakagire ubagira inyagano abanyagishije ubwenge bw'abantu ari bihendo vy'ubusa, bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ivya mbere vyo mw'isi, bidakurikira Kristo. Haleluya. Kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'iki? Mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Ngwino kandi munengeserezwa no kumubamwo. Ndashaka kuko usurinya akantu, iri jambo rirakomeye cyane. Mwuzurizwa, munengeserezwa no kugira gute? Ni kuvuga ngo andeoro yiwe ugumuri gicuga, uraronka ariko ntiwuzurizwa. Ahantu honyine hatwemerera kunengeserezwa, plenitude, umwuzuzo, no kumubamwo. Niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Haleluya. Kandi muri we mwakebwe ugukebwa kutari kw'intoke, hamwe mwiyambura akameremere k'umubiri, niko gukebwa ko muri Kristo. Manuka tugeze kuri kangahe? 12. Kuko mwabambanywe nawe mwibatizwa. Mwahambanywe nawe, yes, mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Iri jambo riratanga, subirayo gatoya. Iri jambo riratangaje cyane, mu nkurikirana ko ushaka gutinda muri amagambo, ndashaka kuyavuga hama dusenge, tuyasengereko. Mwumvirize iri jambo, twabambanywe nawe mwibatizwa. Donc twarabambwe, igihe twabatizwa twarabambwe. Hama kandi mwongera muzuranwa nawe, igihe yavayo natwe twarazutse. Hama rero icyatumye ivyo biba ngo ni kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Ntabwo vyaciye mu mbaraga zatwinjiye kugira ngo ivyo bintu bikoreke, kubambanwa nawe, kuzuranwa nawe. Vyakoretse kubera twizeye izo mbaraga. Kuzizera hari ibintu bihinduka muri twebwe. Nagira ndababwira ikintu, rimwe na rimwe
hari igihe tugenda kurondera ibimenyetso. Pawulo araza kubitubwira ngaho ikabwira ishengero ry'Ikolosayi, tugasanga dushaka kumenyeshwa yuko Imana iri kumwe natwe, cyangwa Imana hari ibintu yakoze muri twebwe tumanje kumva amasinye kanaka, tumanje kumva ibimenyetso kanaka. Ego sometimes hari igihe Imana ikoresha ibi amasinye tukayumva ko yatugumbiriye, tukayumva ko hari ikintu gishasha yakoze, ariko si ibintu by'igihe cyose. Ukwizera ni imbaraga zihagije. Semeni amen. Murika murabyumva? Ukwizera ni imbaraga zidakeneye ibikavyo. Iyo wizeye ubushobozi bwayo, hari ibintu bikoreka mu bikwerekeye. Amen yawe ntabwo iharebasha. Yesu nashimwe cyane. Ukwizera kutuzanira impinduka mu bitwerekeye, kutuzanira impinduka mu bidukikuje. Ibi bintu byo kubambanwa nawe mwibatizwa no kuzuranwa nawe, ntabwo twaheshejwe izo mbaraga no kuba habaye pratique, habayeho kwizera. Ubwo bushobozi kwemera ngo ivyo bintu ni ivy'ubushobozi, iyo uvyemeye ukavyizera, hari ibintu bica bikoreka kubijanye n'ibigukikuje n'ibiri hafi yawe no mu bugingo bwawe. Kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Haleluya. Manuka re tugende mumve. Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu, mukurikirane imvugo ya data ngene ryoshe cyane, n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro vyacu vyose. Amen. Manuka ihanaguye n'icete kitwagiriza, kirimwe amabwirizwa, cyaduhama, igikura hagati yacu nayo, ikibamba ku musaraba. Iri jambo igikura hagati yacu nayo. Mu isanzwe reka ndababwire, iyo turiko turavuga ivyabaye, rimwe na rimwe ari igihe dutekereza ngo ivyabaye vyarabaye nyene tugendere muri bisha. Muganagira ndababwire ko ijambo ry'Imana ryamarira ishasha ku munsi ku munsi. Mu Mana honyene niyo nabonye ivyabaye bibandanya bigira impact no mu gihe twarenganye iyo sezo. Nta muntu ariko aranyumva. Turarengana ico gihe, ariko imbaraga zakoze ico gihe nanone zikabandanya zidukorera. Igicete yakuye hagati yacu nayo, mushobora kuvyumva iyo turiko turabivuga gutyo umenga cari ikintu coroshe. Urwo rwete rwarugwete rwatubuza umwidegemvyo, rwarugwete rutadukundira ko turonka amahoro ashitse, rwarugwete rutadukundira yuko tugira ijambo mu bandi, rwarugwete rutatwemera yuko tuvyura umutwe nk'uko abandi bawuvyuye. Urugwete Imana kurukura, Yesu kurukura hagati yacu n'Imana. Reka ndabereka akarorero. Ninde muntu yoza ngaha gatoya? Bosco, viens ici ngo ndakwereke. Bisanzwe mpereza ukuboko gushira hagati, ngira ndagufumbatire, shirayo ukuboko gusagira gutya. Urabyumva? Ikintu cyabaye, duga ngaha kugira bakubone. Ikintu cyabaye, iyi ni Imana igomba kugirira neza umwana w'umuntu, ariko hagati hakabaho icete kitwagiriza, cyama kiburana igihe cyose ati uyu muntu nta burenganzira afise bwo kugira ngo agirirwe neza. Ndashaka mutahure yuko atambaraga na nke twabikoreshejemwo kugira ngo Imana idukureho icete. Vyaciye mu kwizera ubwo bushobozi. Ubwo bushobozi buca buraza bufata cya cete cyatwagiriza, cya cete kitatwemera yuko dusabana n'Imana, ngo igikura hagati yacu nayo. Imana jewe urwete hagati rutuburanye ruvuga tuyategezwa gupfa, uyu ntabereye n'umunyavyaha, ntakiye guharirwa, nta rubanza azogira, nta mariage azogira, ntabwo azotera imbere, ntazogira. Ivyete vyatwagiza bitadukundira ko turoranirwa, ngo yaraje ngo agikura hagati. Uwundi nazi ngo papa ngwino kwego ku kuboko. Mu bisanzwe ntabwo habayeho negociation y'ugwete n'urukuraho. Urwete barukuyeho ku nguvu, irukura hagati yacu nayo.
iyo irukuye urwo gwete iyo ruvuyeho ibitari bihari bica biba. Inzira yari yarugawe ica yuguruka kubera Imana yari yabujijwe no kugira neza kubera urwo gwete. Mugabo mu gihe Imana irukuye hagati yacu haba harobonetse connection direct yo kugira ngo ivyo Imana ishaka ku buzima bwawe bibasha kugushikira neza. Nizo mbaraga Imana yafashe izikuza y'izindi mbaraga zayo. Mu bisanzwe ntimuzi icyo Kristo yakoze. Kristo yaje nk'imbaraga zimira izindi. Ntabwo gwari urugamba goroshe, mwicare bakunzi banje. Ntabwo gwari urugamba goroshe, gwari urugamba rukomeye. Vyasavye yuko Imana izana ubushobozi. Mbe murabizi yuko no kugira ngo twebwe tucika abana b'Imana vyasavye imbaraga. Mwe muratekereza yuko iyo Mana yashoboye kugukunda urukundo ruyisaba sacrifice, ruyisaba kwitiza imbaraga zayo kugira ngo ikuronke wewe, yorangiza kugukura amaboko y'umurwanizi ikagananirwa kuguprotege? Iyo gufata waravyawe n'amaraso n'inyama vyanduye, waraciye mu gitereko cyakoze ivyaha, hama wakizwa ikagufata ukungana kose ikagusubiza mu nda yayo ikakuvyara, ikuvyaje ubushobozi, itakuvyaje amaraso, itakuvyaje kwifuza k'umugabo, hama yakoresha iyo initiative yose, ubwo bubasha bwose, izo mbaraga zose zo kukugira gutyo, hama ikagutererana mu nzira. Bwira mugenzi wawe ngo ntibishoboka. Nico gituma ndagutangarije kino gitondo, nibihari uyu munsi ntaco bizokugira. Ivyo data yakoze nivyo vyari bikomeye. Bwana asifiwe. Ivyo Imana yagukoreye nivyo vyari bikomeye. Ivyo Imana yagukuyemo nivyo vyari bikomeye. Ivyo yakoze mu buzima bwawe nivyo vyari bihambaye. Nibihari none, raba mugenzi wawe ubwira ngo nibihari none. Iyo Mana yakoze ivyo ori iri capable no gushobora kubikora nivyo. Abavyizeye muvuge amen. Ifata icete caduhama, urwete gwaduhama. Ra mugenzi wawe abariko baraguhama bose, bwara mugenzi wawe bwira ati abarondera guhama bo bariko baratakaza umwanya w'ubusa. Abakurondera uyu munsi bariko batera imigere ku bihunda, kuko icatuma Satana kugira ko access yaragikuye hagati yawe na papa. Nta muntu ariko aranyumva ico ndiko ndavuga. Icatuma Satana agira impact kuri wewe yarakimanitse, ni aragihanagura agikura hagati yawe n'Imana, hama arakibamba akakitundika msalabani, cete caguhama. Subira undabiro muri kumwe, umubwire ati teme y'uyu munsi, umubwire ngo ivyo yakoze ico gihe nivyo vyari bikomeye cyane. Mundabira umubwire ati ivyo uri kuri uyu munsi n'ubusa. Umubwire ati ivyo nibisanzwe. Urugamba yagwanye kugira ngo akure ubwo gwete gwakwagiriza, ubwo gwete gwakuza umugisha, ubwo gwete gwatuma ko Imana igira icyo gukoreye, kugukuraho nivyo vyari bikomeye. Kubu cavuyeho, haleluya. Kuba Imana yabashije kugikura hagati yawe na papa, ntaco shobora gusubira kuza gutose kazi. Nimunyumvirize neza, ntaco shobora gusubira kuza gutose kaza imigenderanire hagati yawe n'Imana. Nico gituma ndababwira ikintu, siniko nasutera intege nke, muganagira ndababwire yuko umwana yavutse ubwa kabiri ntagwa, oya aja mu ntege nke. Ntabwo mwanyumvise? Icaremwe gisha ntikigwa mu vyaha, kija mu ntege nke. Nico gituma imbabazi zayo tujuru zirakurondera. Uragenda mu ntege nke zikakuzana mu nzu yayo, wagira aksida ikagukuramwo, kandi nawe wari uri abandi badafise security bakahagwa, ariko wowe ukavayo. Kubera iki? Umwana w'Imana ntagwa, aja mu ntege nke. Ngira ndanababwira rero ingene Imana idukunda urukundo rutangaje. Imana iragukunda tellement que iyo itekereje ikiguzi vyayisavye kugira ngo ikuronke,
ntiyigera yemerera umugwanizi kwa gusubira kukugira ko impact. Iyo Satani akwatatse arashobora kugufata gutyo, ijuru rikaza gutabara, sivyo? Uravyumva? Mu mwanya wo kugushikura kwa Satani, kubera nyene harimo n'agantege, igihe cyose Satani yamasiga gatrace gusa kugira ngo wamana akantu kakubwira ati yarahaciye, ariko ako gatrace ntigatwara ubugingo. Ndabira mugenzi wawe, ako gatrace ntigagira gute? Ntigatwara ubugingo. Raba mugenzi wawe mubwira ati urashobora kuvisa udukovu ariko ubugingo buracyariyo. Mundabire mugenzi wawe, ego, kandi aho gakovu karakenewe kugira ngo wame wibuka ko ari ahantu utakwiye gusubira, kandi wame wibuka ko ari akarimbi. Udukovu turadufise tw'urugendo, mugabo ubugingo buracyariyo. Iyo Mana iracyaturinze, iyo Mana iracyatugwaniriye, iyo Mana iracyadukijije. Gahunda yayo ntirarangira ku buzima bwawe, iracyakora, izokomeza ikore, nizemerera ko ubugingo bwawe buhona. Igikura hagati yacu nayo iratekereza imbaraga. My dear, iyo aba papa adatekereza kuri izo mbaraga zatanzwe kugira ngo twebwe dushobore gusubira kunwana nayo, Satani aba yaratumaze. Uyu mubiri utatugumiza hamwe, uyu mubiri ureklama every day, ukareklama. Iyo aba Imana ititaho kuraba, umuririmbyi yararimbye aravuga ngo iyambonye kwayo maraso ntacira urubanza. Hari ikintu irakuraba ikavuga ati nivyo yaguye mu ntege, yitegereza amaraso gutyo, babategenda umukureyo. Yatanze ikiguzi cy'amaraso kugira ngo jewe nawe tuboneke. Raba rero ikindi kintu gikomeye mutazi, Bibiliya iravuga ngo, Bibiliya ivuga neza yuko twaguzwe, niko Paulo yabwiye ishengero ry'Abikorinto ngo twaguzwe amaraso y'igiciro kinini. Mugabo nagira mbwire abantu kugira ngo mutantahura ukutariko, utavyakirira nkaho umenga ndiko ndagusutena. Satani so kumenyerana nawe. Ubonye ijuru rigutabaye ntusubira aho hantu. Gira mugenza wati ntabwo riguma ritabara. Mu bisanzwe ntituri oblige kugira ngo tuyibibutse ivyo bintu. Mugabo iki kinjana kiragoye ko kibwira igice, iva kukibwira byose. Uvuze igice gica kirendegera. Yesu nashimwe cyane. Yes, nico gituma tubatoza kubumvisha yuko amaraso yatuguze, amaraso atari kuguma twoga. Waraguzwe, amaraso yarakuguze, ugugwa amaraso y'igiciro kinini. Impene zarananiwe, ingamiya zarananiwe, inkware zarananiwe, ibintu bitagira gasembwa byarananiwe, ariko amaraso y'igiciro, amaraso y'umugororotsi, amaraso y'umuntu atigeze akora icyaha, niyo yabashije gukuraho icete cyatwagiriza. Ndasubiyemo mu bushizi bwa manga, icete cyose kiko kirakwagiriza uyu munsi ni nil sans effet ku buzima bwawe, kuko ivyo yakoze nivyo byari bikomeye cyane. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Manuka hefore mwumva ya majambo ingene aryoshe. Paulo igicete cy'Abikolosayi ndakibateje inyota yo kuja kugisoma. Kiraryoshe, mu vyete biryoshe Paulo yanditse, Abikolosayi bararyoshe. Harimo amajambo ari very powerful, harimo amajambo ari full cyane. Nduviza amajambo kandi rero ntiyarangiza. Aha niyo nkunda rero ndabibutse, ntiyarangiza gusa ngo akureho icete, acasigaho pancarte yuko wewe nanje kizira. Yararavye aha nyene nibaza ko mu Bikolosayi bavuga ngo yadukije ububasha bw'umwijima. Na Bikolosayi cyangwa bigarasa na aha nyene kuri 12 gice cyambe havuga ngo yadukije ububasha bw'umwijima, arangije kudukiza ikiradukurayo.
nagira ndakubwire yuko n'umunsi yagenda kure mu muco hari hasanzwe hariho umwijima. Mugabe imaze kure mu muco ntiyavuga ngo reka umuco n'umwijima bibane. Bibiri ivuga ngo ikifata umwijima iwutandukanya. Izina ry'Imana rishimwe. Hari ibintu bitemerewe mu buzima bwawe mwana w'Imana wicaye ngaha. Hari ibintu bitagikunda, hari ibintu bitagipasa, hari ibintu nibashake baroge, nibakore ku miryango, nibagerageza gukora ibyo, hari ibintu bitagishoboka ku buzima bwawe. Haleluya! Nibagerageze bageragereza ubusa. Bibiri ivuga ngo nugutera imigere ku mihunda. Raba mugenzi wawe muramutse umubwire ati sha twaracitse ku icumu kandi nta rindi tsembatsemba rizosubira kuba. Numva Imana hano hantu. Yesu nahabwa icubahiro. Ararangiza ngo arakwimura, adukura muri ubwo bwami bw'umwijima ngo atwimurira mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Mu yindi mvugo itwimurira mu bwami bw'amahoro, mu bwami bwo gutekanirwa, mu bwami bwo kuroranirwa, mu bwami bwo kuririmba inzazaburi ukaririmba indirimbo sha. Turi mu kibanza kirisekirize. Nimba umuntu ashobora kwiruhutsa bariko baramwirukako ugurira umuryango wa ambasade akashikayo, icyamurondera kigafata frein kikavuga ati ko winjiye aho kigasigara gitunga urutoki kitakiri capable gushora kwinjirayo. None abageze muri ubu bwami nabo graba mugenzi wawe mubwira ngo ni wiruhutse. Warageze mu gisagara cy'ubuhungiro, warageze mu gisagara cy'akaruhuko, warageze mu gisagara cy'umugisha. Igisagara cya karande cyarapfuye, igisagara cy'inkurikizi z'imiryango cyarapfuye. Ubu uri mu bwami bw'umwana wayo ikunda. Ni mu mpera icubahiro umwami wacu Yesu yakoze ibikomeye. Ivyo yakoze nivyo byari bikomeye cyane, byari bikomeye cyane. Umwami wanje aragahezagira. Ubu tugenda na silence. Yewe hatuna muda ya kufukuza jaribu karibu yetu. Ikigeragezo ntigishobora kukubuza inzira Imana yamaze gutrasa ku buzima bwawe. Ikigeragezo kirashobora gusakuza ariko ntigishobora kukubuza inzira. Reka ndayisubiremo nitonze. Abo mbe ngakusigenda hafatirwa gose ahantu hiyo ni sawa murambona ahantu sinzi ibintu winkwega kandi abavuga butumwa bose bazagira ahantu bahengamira. Namwe ndabakunda muri mu muriro namwe ariko mba numva ngahasize gituma muri cyankwe hari ukuntu muri kunze muri abana b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mugabo ngaho hari ukuntu mubanyakira cyane. Mwe muranyankira hiye ni numva musakuza hiyo nzocanza hano niho basakungira kurya tamba urusaku rw'imbaraga z'Imana. Inzira Imana imaze gutrasa ku buzima bwawe. Ku ruhande harashobora kuba urusaku rw'intambwe, harashobora kuba urusaku rw'imfyisi, harashobora kuba urusaku rw'imamfu, harashobora kuba urusaku rw'inyoni nyinshi, ariko urwo rusaku ntirushobora kukubuza yuko uca mu nzira Imana yamaze gutrasa. Nagira ndakumenyesha yuko n'umwansi azi akarimbi, n'umwansi akurondera azi ko ari ikintu adashobora gushikako. Ivyo shaka uvyemeye, ibi nkubwiye si inyama n'amaraso, ibi nkubwiye n'ijuru. N'umwansi arabiza hatagera. Hariho ligne rouge. Stop. Twarageze muri Kristo Yesu. Paulo agiye kwibwiraho abaroma aravyamplifia mu rwego rukomeye. Avuga ngo mwebwe abatoranijwe muhishanijwe muri Kristo no mu Mana. Urumva ubwo bwihisho turimo? Ucumbwira umunsi Satani n'abakozi biwe bazogenda bamanze bagwane na Yesu bamunesha hama bongere banesha Imana. Birashoboka kandi bishoboka. Ndabira mugenza umubwire ngo utwo tuntu uri kuracamo dusuzugure wirenganire. Ivyo yakoze nivyo vyari bikomeye cyane. Bwira mugenza ngo urahishanijwe muri Kristo no mu Mana.
nivyo abanyagihugu barabona kuri kumwe nabo, abacuruzi barakubona ko mufatana urugendo, nivyo ababanyi barabizi kuba mu rupangu nabone babamwo, ariko ufise iminite badafise ndasubiyemo, ababanyi barabizi ko mubana, barashobora no kubibona utafunguye, ariko hejuru yawe hari ubudahangarwa bobo badafise. Hageze ubutabazi, ijuru ryevakiwa abayo. Bera Yesu cyubahiro. Hageze ubutabazi, ijuru riza kwevakiwa abo bazinanye abayo. Abayo muri ngaha ko ntababonaga mana ya turabayo. Umviriza rero, umvigana bibiri tubwira neza. Iravuga ngo nta musi, niko muri Yesaya havuga 45 ndatekeza cyangwa 40, nta musi Imana yigeze ibwira abayakobo ngo ni mundonderera ubusa. Bure tu hivyo hivyo. Munafikiri kutoka kure na miguu. Natangaye kumva nivyo nta cyaha yabikozemwe yabivuze. Mugabo vraiment je suis désolé. Nimba ari umuntu Yesu yahaye imodoka igitoro cyabura agasiba. Je suis désolé. Numva ndi désolé kuri uyo muntu. Ubu kweri ntiwo fata bisi. Itarazi yo modoka vyagenda gute? Muze muraba Satani atazataradusa amazi abantu. So ntibishoboka. Ari kuntu ivyo Imana yaduhaye bihinduke obstacle yayo. Haya. No kuri ubu mburi gitoro cyo siba. Mburi gitoro sinzi imbere y'Imana. Aragahaze. Urukundo ntiruraba gwinshi. Abanyarukundo no mu mvura barayicamwa. Yesu nashimwe cyane. Abanyakinama bararututa, jewe nama nahuye. Papa Thierry ari he? Papa Thierry Imana imuha umugisha, afise imperi ikomeye. Papa Thierry turahura nawavuye mu Kinama n'amaguru. Hari gihe mpagarara nkasiga ya taxi turira mu muduga huzuye abantu, ariko aragenda n'amaguru ku kiraro tugahura. Fuye Kinama pore kandi ari fier, abinezerewe. Kandi urya mugabo mubona hari yarigeze amabisi, yarigeze amafaranga menshi. Urya afise ugwibutse imbere y'Imana, yaratwaye amakorare mu Rwanda mu miduga yiwe, mu mafaranga yiwe. N'abantu rero aba ni babandi Paulo avuga ngo bize gusaga, biga no gusonza, mibihe vyose ubarondeye bako pare. Yesu aracari wa wundi, ni yule jana leo hata milele. Nubwo ibihe vyahindutse, majira yanabadilika, lakini bako pale na Mungu wabo. Ako niko gakiza, aho niho ndiyo determine je irakozora ivyo. Nubwo vyogenda gute, nubwo no kwisanga nasuye mu Nyakabiga, pale mimi na Yesu, pale mimi na Yesu, pale mimi na Yesu. Iyo ngo urarenga barakubona uri kugenda n'amaguru, nama navyitoje. Gusa nuko nzangira ikibazo mwibarabara, abantu bagashaka guhagarara bakakugongana, nubwo n'ubuntu ndabushimiye Imana. Hari gihe ntambuka abantu bagashaka ngo papa ngo uyo ngo hewe ngo vyagenze gute. Usanga afise imodoka hagenda n'amaguru, burya ntabwo ari karagenda n'amaguru. Si isoni utayifise hagenda n'amaguru niho habuza akantu. Naho ubundi urabona wewe baguhaye lift ukagenda muri double cabine inyuma, naje bakayima hagenda muri double cabine inyuma, ntibisa nubwo twagiye muri double cabine. Yesu nashimwe cyane. Hari rimwe na rimwe turiyorosha, igitoro cyabuze ndinjira muri kwasteri. Ndahinjira kwasteri kankura ajya ku muryango no muri ville kansiga haryanye kuri bonoto, nkaca ntambuka bukebuke. Ndiko bien afurayi, nkaza ndiko ndavuga mu ndimi. Kuko agakiza kanje nigahagaze kuri rasyo. Agakiza kanje kari odera y'imodoka, agakiza kanje kari hejuru y'ivyo Yesu yompereza. Agakiza kanje ntihagaze ku ikofi, agakiza kanje gahagaze uburyo yangize umuntu, uburyo yampinduye, uburyo yangize uwandiwe. Ntabimerita, ndabira mugenza wati ntabikwiriye. Mu ndabira umubwira ati tutabikwiriye, turico tutabikwiriye bene data.
haleluya. No mu mvura tuzokorera Yesu, no mu ruzuba tuzokorera Yesu, no mu bugaragwa tuzokorera. Nta bihe bizoduhindurira inyifato dusanzwe dufise imbere y'Imana yacu. Kandi rero subiramo ngo yambuye, ameanza kuwavua nguo kwanza. Pana nyumba 10 mon frère. Urabe ingene uri w'agaciro mu nyonga z'Imana. Yakuboheye abakuru n'abafise ububasha, niwe yadadiye kubwawe gusa. Umukozi w'Imana yazanye reveye mu Bwongereza yitwa Osborne, yaranditse mu gitabo cyiwe aravuga ngo ati nigeze kuba ndi mwiyerekwa Kristo arangendera, ndiko ndamubaza ndikundirimba urukundo rwiwe, ndamubwira ingene yankoreye ibintu bikomeye cyane. Kristo agiye kunyishura, anyishura ikintu ngo cyambere cy'igitangaza. Kristo aramwishura aramubwira ati urukundo ndagukunda nubwo nari kwisanga mu isi ari we wenyine uhari. Ati bijya byose naciyemo kugira ngo ndange umwana w'umuntu, nubwo yari kubura umuntu umwe nari kuvyemera kubicamo kugira ngo ndakuganye. Utekereza urukundo rwaho ishobora kuvuga ati nubwo nosanga mu isi hariho Emmanuel gusa, ari we Satani yafashe, ndashobora gukubitwa nkatonagurwa nkakubitwa imisumari kugira ngo mbashe kumurekipera. Mbega urukundo rutangaje, mbega urukundo rukomeye. Imana ishobora kuvuga ati nubwo nari gusanga mu isi umuntu umwe ari Jean Pierre, nari kuza kumucungura. Yambuye abakuru n'abafise ububasha ngo irabatetereza mu maso ya bose. Irangije ikirashorera, shorera. Yesu nashimwe, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Ndashaka re mwumve inyuma y'aya magambo murore gatoya kugira ngende gusoza. Inyuma mana we, inyuma y'aya majambo mwumviye rero ico Paulo asaduhanura. Arahejeje kutubwira ico twakorewe, ubu rero agira tubwira ati none nukame ubu kweri wo kwisanga ubu wogira gutya uhagira nivyo yakoretse. Umva Paulo rero vyagenda kutuganiriza, umva makuru y'ijuru. Sikia habari kutoka mbinguni. Haleluya. Nuko rero ntiyakagire marufuku, ntiyakagire ubahinyura ku biribwa cyangwa ku binyobwa cyangwa mu vy'imisi mikuru cyangwa mu vy'ukwezi kubonetse, vya bindi vya mwezi Ramazani, kwezi kubonetse cyangwa mu vy'isabato. Ngurumva ngo akabenzi ngo ni ngurube sekeza ntunze. Hewe zamura gutya. Ngurumva ubu hasigaye hari abantu baje batwigisha imirire, akakubwira ngo hari inyama y'isoya. Isoya irava amaraso. Gira gutya tuza amaboko gutya. Gira Yesu nashimwe. Hewe mana. Muze mutinya ikintu kigenda kuboneka amaraso yasesetse. Cubahe kiri ku meza cubahe. Na papa ni cyakunda gira gutya ntunze. Hewe iwo muntu ari karaziririza ninde? Haleluya. Aya magambo yahagarareko. Ibintu byo kugenda bakaraba agapima agacisha k'amavuta ngaha agira gutya arangiza ngurumva ngova ku mata, ngova ku nyama, ngova ku isamaki, ngova ku magi, ngova none ingiki inyama y'isoya. Ariko Yesu we, ariko muri Yesu biremera, muri Yesu biremera. Ivyananiranye muri Yesu bire. Haleluya. Bintu vy'imiziririzo Paulo aravuze mu bushobozi bwa mpemu yera. Niyagasgire umuntu aza kubabwira ngo reka ubajye abantu n'abasazi. Umuntu amaze kubakurikirana. Uzi ko kubuza ibintu byose biryoshe byose. Inyama, umukeke, spaghetti, jus, amata. Kezaho amugabo amata. Ijuru rivuze ngo sekeza. Bwira mugenzi ati ijuru rivuze ati sekeza. Okay, uremeranya n'icya docteur cyangwa uremeranya n'icyo? Haleluya. Umviriza, Bibiliya yihanije ntihakagire. Reka mbabwire, nubwo ibintu wewe ukavyakirira mu bwenge bw'abantu birashaka kugira impact. Mugabo uvyakiriye mu kwizera ibi birakora.
Yesu nashimwe cyane. Kubw'ivyo jewe nimba unyubaha kandi unkunda kandi wemera ko Imana iri kumwe nande, ndagutangarije ko ataco kurya kizogutera ingwara. Nta muntu ari karanyuma. Reka mbabwire, mu bintu nasengeye, mu bantu nasengeye benshi n'abantu bari baraziririjwe ibintu vy'injya bakabirya. Harabo no twakorera na acte prophétique tukabishira hatiri ryudahwe ijuru ryamaze kuvuga tamira agasekeza uburnye asitura imisozi. Yesu nashimwe cyane. Gira gutya, haleluya. Ntiyagagira umuntu aza kuziririza ngo reka ibi. Nimwumva ko ari Bibiliya ngo ukwezi kwa ngo isabato, abanyesabato ngo ntibarya inyama kwa gatanu. Kura Yesu waje we, ariko idini ryaratwishe ngo kwa gatanu ngo ntibarya inyama ntuzi. Akaboga ni wewe rero uremeranya na Bibiliya cyangwa wemeranye n'ivyo ariko arakuziririza. Petero yarasinzire ashonje cyane, ashonje, vuga ngo yarashonje sinzira kurya. Batiro karamutwara kinzara kuko inzara itera nitira. Mugabo ubuvize n'ubwenge ibintu byose umuvyumva. Iyereka ngo hwa hazi gitambara cyera. Kuri icyo gitambara abona gishashi impande yiwe. Imana ishiraho ingurube, ishiraho inkwavu, ishiraho imbata, ishiraho bya bindi byose byagezwe byajirira byavuga ati ibintu ntukoreka bitaribwa bya bindi pa. Aza yumva ijwi rimubwiye muri aho gatira, Petero dame, Petro kula kwa jina la Yesu. Mwiyereko ati reka twebwe turabantu turaberanda tuzonye birazi. Yesu aramubwira ngo Petero we, ntugasubire kwita ibihumanye jewe nahumanuye. Umuntu wese ngawe ngo urumva ngo agasombere kura. Nimba wizeranye nande genda ugisombe umunsi ugenda uzigure muri restaurant zirye ngo zirafata estima nza kuva ngasenge abantu hose afise ama estoma baziririjwe bagukuye ku kanyama. Sekeza uhora ari kumwe nawe. Ni Bibiliya yabitubwiye. Urizera ijambo cyangwa ubireke. Manuka hepfo rero umviriza. Urumva ko ntiyagagira ubahinyura aza kubabesha. Ivyo vyari igitutu cy'ivyari birariye kugira gute kuzoza. Ariko umutumba ubwawo nuwande. Mu yindi mvugo, muri Kristo Yesu nta muziririzo uhari. Mumumpera icubahiro. Muri Yesu, iyo tumaze kwinjira muri Kristo Yesu nta kiziririjwe gihari. Yesu nashimwe cyane. Mu bisanzwe ndiko ndabibabwira, sindiko ndababwira tutekse move. Urabyumva, sindiko ndababwira ngo mugende ngo muca musekeza ngo uriteke ngo bige nibike. Hariho ntanga nguvu, hariho ndema mubiri, sanganya ngaburo nabijya mu vyubahirize twize muri mwishuri. Mu vyubahirize ugirengarenga ushire mwiki. Umurya ibintu vyumaganye ucuba constipe. Gerageza woroshe jya gasarade gira vanga utuntu. Ukaga umusekeza ibinyama ukarya imyumbati ibara riragwa. Wavyumvise? Kavuga ngo hari abantu hagiye kuvanga ngo Imana ngo yamaze kuzirura mucayi mwitasi ubuyiko 10 utakufa wewe murafika. Kufa wewe si ivyo nabigishije ndabirahiye. Ndabirahiye nta ubwenge nabwo bukore. Mugabo ntihagire umuntu akubwira ndababwije ukuri uwizeranye nanje. Umuntu muganga yakubujije akantu ukunda. Ndagusengera umunsi uraja kukarya. Nta muntu yanyumvise. Kanura kumva kamoto karakwishe. Urwete rukakubwira ati ntukoreko. Herego ugo n'ugwete. Ugwete kwa muganga. Ordonnance. Ariko rigitagaza kwe. Hasi ko ivy'Imana bitangaje. Narumiwe. Umuganga yarambwiye ngo hano ninde muntu afisa kabiri konze ngo ngahasha papa wanje maneke. Yesu aguhezagi. Urabona ni gitangaza. Nazanze ibintu bita dogiteri. Uraza kumfasha urya ni muganga, umuhungu wacu ni muganga. Mu bisanzwe natangaye. Imana iratangaje. Uziko uyu urabona byo ngene ngana ko navyibushe. Urabona ko uyu yonze. Urabona ngene ngana arashobora kwandusha ibinure. Narumi. Angano. Je bagenda gupima gasanga ndumwera ndumutagatifu.
aho rero niho ubona yuko hari umuntu ari kuri ordonance amazi ari mu kumuniga yama aho ushaka gusanga bagiye kuraba bavuga ati ja kuri regime uryirengane. Ariko mana kwizera Yesu biraryoshe mana we, nta bintu byo kwibaza nivyo bimenye. Je kugira ngo subire ku mukeke, Satani yari yanzaniye ugwete ko utarya umukeke. Mana imyaka ntari umukeke ndiko ndayiriha kweli. Urazi imyaka namaze ntarya umukeke, ntarya umukaka, uraza agakaka kabucucu. Mwe abantu mwakuriye mu Kinindo ntabwo buzo mukaka murabuza. Izo ni vy'ababo. Umukaka n'indagara mbisi. Yesu nashimwe. Papa Jordi Jesse narya umukeke. Tugenda muri Grand Vacances uko twateza kugenda kwa Papa Jordi muri Grand Vacances. Tuja ku meza je ngo mansekeze ibiharage. Karande imbwira ngo je biharage. Abandi ariko bajya vyabikeke vyari bikivyibushe tutarabibura. Petit frère yicaye ngaho ari karakata gakatarya. Twereye kubera ababo mu bisanzwe ntuguma tudumba. Ntushora kudumba kabiri utarakata inyama. Ntibiba. Duhereze Yesu icubahiro n'ivyo. Urabona hari umuntu adumba isosi ahagera kurya inyama mu nyuma. Wewe ni mwaro navyumvise niyo. Wani abandi bashaka gusekereza bagasekeza ubugari n'ibiraya. Hakundi. Haleluya, mugaruke ngasozere. Yesu nashimwe cyane. Nicaye aho karandi rikirambye ati gibiharage. Nkakatubugare kavunde keza nkarya ibiharage. Papa Jordi yicaye aho. Naramutinya, twaramutinya ko yarashobora gukubita ukabona amatara kandi ari mwe amatara. Uturarya abona nguma ndumba. Mu biharage. Sose sishira arambaza ati mbe wewe kutarya imboga? Ababo ni beza kwe. Ababo ni beza kabisa. Ati kutarya imboga. Cha petit frère nacho ncheki twafu umunwa nama namunize. Abaramubwiye ngo rafre ngo ntarya umukeke. Hama canda ahagarika kudumba grand frère ndabijisha. Umutima uva ngaho ugenda mu mugongo. Tindakubiswe. Ku meza hama arambwira ngo nturya umukeke. Nabwiye atoya ntawuri. Iyo uriye bigenda gute? Ndambwira nti nuko ndawuriye ca ndahwa. Aca tereka ubugari ku nsahani. Aca arambwira ngo ryudawe. Iryo jambo mwebwe, iryo jambo mwebwe mwakoze bambara pampers bagira bubububu ntaryo mwokumva. Jya udahwe. Ahagarika match arabajewe. Nkenda ukugambye ati we nyarutse arika ku ntevye bugari butarahora. Ndakasena kubera nahinze ko nza gukubitwa ibintu ntazi yo bivuye. Ndarya ndamira ariko Imana izimenye umworo ko irabata aha ukadahura pfa. Rasiyo yari igoye kuboneka. Bati pima ndamira ati subira ukate ndarya niwo muzira tawe kurya umuntu. Karande hari abantu bamwe akeneye inkoni kugira karande zibaveko. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ndazisekeza. Haleluya. Ivyo vyari gitutu cy'ivyari birariye kuza ariko umutumba wabwo nuwa Kristo. Manuka ngende guheza umviriza. Niyakagire Bibiliya yasuye kandi kubuza. Niyakagire umuntu ibintu byose bujye bitangurana n'inyigisho. Bitangurana n'umuntu aza kwicarika akubwira ukamutega ugutwi. Bibiliya iravuga ngo ntiyakagire umuntu abagunga impera yanyu. Niyakagira umuntu abagunga impera ngo nkuko yigize gute yigombera ubwiwe. Ayibagungishije kugira gute? Kukwereka ko ari mu camungu. Tori ayaba ati iravuze ati ntupime ati haleluya guca bugufi sivyo. Ntabwo ari ivyo. Ntabagungisha kwicisha bugufi no gusenga abamarayika. Abo murabazi Bibiliya ntaco yasigaje. Abo murabazi niba wunda guhagurusa akubwira ngo mbonye marayika inyuma yawe. Dukeneye marayika dukeneye Kristo. Asenga nde abamarayika. Kandi narabahaye sinyare ngaha nama nababwiye gusa ngiye mutavyumva. Narabahaye sinyare. Umuntu akubwiye ngo mbonye marayika guhagaza impande.
azoza utega amatwi wumvirize neza, bishobotse umubaze muri mikro ati marayika avuye he, kuko hariho gice cyamanukanye na Satani. Ni marayika kubwiye wahe, avuye ikuzimu cyangwa marayika avuye mu ijuru? Nasurinye ko ari marayika avuye mu ijuru, apana kugufata ntako kubeshesha ubwenge bwiwe bupfuye. Agasenga wa marayika aguma mu byo yabonye. Ntimubumva none nderetswe. I see. You see what? Uwongike ubu kwera uri privilege kubyo kumubona. Ndabonye wewe igikarari inyuma, ndabonye wewe winzo ati ndabonye, wewe izuru rinini ati ndabonye. Singize ngwaguma mu byo yagize gute, yabonye gusa. Atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bw'iki bwa kameremere kiwe. Manuka mpeze dusenge. Kandi atifatanya na wa mutwe. Uwo mutwe washase kuvuga ni Kristo Yesu. Abo nabigisha bahagararanye natwe muri iki gihe, nabigisha bahagarariye amatorero. Ibi bibiri kiravuga ntirikirabesha. Niho mumenyereye ko bibiri ari ukuri. Gasanga Kristo avugwa gake. Abo niba abandi wamusanga dadi ariyo nyinshi kurusha Kristo. Ugasanga umupasteri yarabaye Imana kurusha Yesu. Arenganye barafukama. Mugabo afashe mikro akavuga ngo Yesu aragukunda, izina rya Yesu rivuzwa ntibafukama. Murabona ubwenge bw'isi bw'abadayimoni. Umuntu yahindutse Imana, barya ibimenyetso bibikwereka n'ukuntu Imana ivugwa ntibafukame, ariko wewe yinjira bakarambarara hasi. Ufashijwe n'ingingo n'imitsi ugateranywa neza navyo, niho uronka gukura kwawo gutangwa n'iki n'Imana. Sozere umviriza. Asangwa mwarafanye na Kristo, mumpereze icubahiro. Asangwa mwarafanye na Kristo mukareka ivya mbere vy'isi, niki gituma mwemera kuganzwa na ya mabwirizwa nk'abazokwama bari hehe? Muhaguruke dusenge. Ayo yari iwanje nubwo nayo ntayakwiriye, muhereza ya Yesu remeza. Ntituzokwama turi ngaha kwisi, ntidushobora kujakarira isi kuko mwisi si wacu, sisi ni wapitaji. Nico gituma bibiri tubwira ngo mukomeze kurangamiza ku bibiri mu ijuru, apana ibiri mu isi. Ntidushobora kuguma tuganzwa n'amabwirizwa nk'abazokwama bari hehe? Bari hano kwisi. Turafise umutwe niwe Kristo Yesu, niwe afise kunengesera kose mu buryo bw'umubiri. Zamura ibiganza dusenge. Kaya bo sharema kita dove sapriha dovaya manduza kita. Nta kindi ndashaka kumenya yuko uyu munsi Imana ivuganye nawe. Ivyo yakoze nivyo vyari bikomeye cyane. Ivyo uri kuracamwe uyu munsi birasanzwe. Ijuru rirabishoboye mu kanyisasi, kandi ugiye gutangazwa n'ingene Imana ibigiye kubigukurako. Ivyo vyete bindi birasanzwe, ntibikubuza itiro, ntibikuza amahoro, ntihakagira ikintu na kimwe kikubuza amahoro. Ivyo yakoze gukura ugwete gwagutandukanya na so wawe, nico cyari gikomeye. Zamura ibiganza ushimira Imana kubw'iyo ntsinzi. Numva intsinzi y'agahebuza, numva Imana yongeye gutanga intsinzi. Kashuta karabaya rikashete kerebaba rinde zeketa kariba urima kashata manduza kitadova. Mana we, dufite Imana mu ijuru, dufise Imana mu ijuru, dufise Imana nyamana, Imana ishoboye, Imana y'imbaraga, Imana idutsindanishiriza, Imana idahengeshanya kudutabara. Wa Mana we turagushimiye, muvyeyi mwiza turagushimiye, vyirato vyacu turagushimiye, ndirimbo yacu turagushimiye. O rukundo rutangaje, o rabasha, o ramasiya, ni wewe twirata Mana.
mushimire ko ivyo biriko uri kuracamwo navyo nagiye kubitunganya. Mushimire kuri ivyo biriko birakugwa. Toke kaba halinda zokita dova lilonde zakita mana we ura sharama mana we ora masharaba ora kayara oh sharama ora masha rukundo rwawe rukundo rwawe rukundo rwawe nigo nirata rukundo rwawe rukundo rwawe kaya marinde zagida rukundo rwawe nigo nirata ubuntu bwawe ubuntu bwawe Yesu we ubuntu bwawe nibwo nirata imbabazi zawe nizo vyirato vyacu. Mu minota ibiri dushimire Yesu. Vuga iryo zina rya Yesu, vuga iryo zina rya Yesu. Bene data, Yesu niwe agezweho. Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Yesu niwe gakiza kacu. Yesu niwe mutabazi. Yesu niwe bwihisho bwacu. Yesu niwe byose muri byose ku buzima bwawe. Ndashaka ushima iryo zina rya Yesu. Shima iryo zina rya Yesu. Shima iryo zina rya Yesu. Yesu uragaheza. Maria dosia morefa. Shima iryo zina rya Yesu. 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 Kaya mushimire, mushimire abikwiriye. Nta wundi agakiza kabonegwamwo atari iryo zina Yesu. Yesu arakwiriye gushima. Yesu ndagushima. Yesu ndakuninahaza. Ni wewe protection yanje, ni wewe mwambaro wanje, ni wewe ntambuko zanje, ni wewe maboko yanje, ni wewe kanwa kanje, ni wewe bwenge bwanje, ni wewe vyiyumviro vyanje. Yesu uri vyose kuri jewe. Yesu uri vyose kuri jewe. Ndagushimiye, ndagushimiye. Umviriza ugaye amaso. Ndashaka gusengera umuntu bashiriyeho ibintu nawe ubwawe warabigize ko dute, imiziririzo. Umuntu ufata ahantu urwaye, ngira ndabasengera. Umuntu arwaye, ngira ndagusengera, ngira ndagusengera. Imana igukoreye igitangaza kira mu izina rya Yesu. Iyo miziririzo abantu bari kuri ordonnance ya muganga, fata ahantu urwaye, ndagusengera ubuntu bw'Imana buhasange. Ubugingo bw'Imana bubonekere muri iyo ngwara. Ubugingo bw'Imana ubutabazi bubonekera aho hantu urwaye. Nukuri mfise conviction totale, mfise icyemezo cy'umutima, mfise ikizigizigi cy'Imana yanje nkorera yuko ari Imana ikora. Aho rero ni sanduti. Ngeze kuri papa ni sanduti. Yanyemereye ko mbivuga. Hari abantu bagira bakiri uyu mwanya, hari abantu bagira bakiri uyu mwanya, hari abantu bagira bakiri uyu mwanya. Fata hano, ndakuyeho imiziririzo. Wahafashe kandi sisengera imiziririzo y'imfungwa gusa, ngira nsengere n'ivyo muganga yakubwiye ko urwaye. Ico kintu muganga yakubwiye turanditse urundi gwete rushasha ruvuga ngo kubw'imishishago warakize. Kubw'imishishago niko gwete. Kandi reka mbabwire, haciye imyaka 2024
Imana yaratanze Satani itanga abadogiteri. Hariho ugwete rundi yadusigiye, hariho urwandiko yagusigiye. Urwandiko ruvuga ngo ntaco ingwara izokugira kubera nashishaguwe ku bwayo. Ubwo gwete niko tubanditse kuri iyo ngwara. Mfashe ubwo gwete rw'imishishagu y'Imana. Umubiri wiwe gutonagurwa byatumye dukira. Bibiliya ntivuga ngo kubw'imishishagu tuzokira. Oya, yaraje kudeklara kubw'imishishagu twarakize. Fata hano urwaye tutsuite kira right now. Sasa hivi ubunyene nkikiriko ndavuga, ngira mparure gatatu iyo ngwara ndayikankamira isoke mu bugingo bwawe. Ndayikankamira biestoma, ngo amafyigo, ngo amahaha, ngo estoma, ngo bararavye, ngo barapima, ngo bamaze gucisha urujya ruringoti, ngo basanga ngo muri estoma yawe ngo ntabwo yufise. Nibo babushizeyo. Ndaburemye nimba barabubuze. Usubiye kwa muganga basanga ubwo yaburiyo. Ndasenge estoma yawe itangure kwakira imfungurwa. Ivy'Imana yakuyeho umuziririzo, isi ikabishira ku muziririzo. Ubwo gwete ndarutabuye mu izina rya Yesu. Estoma ni yakira imfungurwa utahura ufungura. Ngo sino kunwa kafe ngo kaca kandya, ngo ndi iki kintu ngo camabara muri estoma. Mpereye kuri estoma nyene. Kira, umuntu wese afise estoma nga. Kira, uburyene mbivuze. Kira. Turaremye estoma shasha, turaremye ubwoya bushasha, turaremye estoma nk'iy'uruyoya, estoma nzima. Ndasenze ngo kira. Kandi uri kurakira uyu mwanya. Imana yanje iri kiragukiza. Umuntu agwaye amafyigo, nta fyigo na rimwe ryawe bazokurayo, nta fyigo bazogutiza, ntabwo uzobaho ufise ifyigo rimwe. Kurya Bibiliya ivuga ngo nta gufa na rimwe ryiwe ryigeze rivunika. Niko ndekaraye ku buzima bwawe ko atakintu na kimwe bazogukurako. Ibintu byo kuvuga ngo barakuye ku mubiri wawe ngo bashire ku wundi, ndagusengeye. Ufise ikibazo cy'amaraso, wewe ntibazogutera amaraso y'uwundi. Ndasenze ngo amaraso yawe pure, amaraso yawe mashasha. Uyu mwanya ndiko ndavuga imitsi yazivye nizibuke. Uyu mwanya ndiko ndavuga imitsi yarizivye, Imana ishizeho umuyoboro efata mu izina rya Yesu. Zibuka mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo hari yandi maraso avuga ivyiza kurusha y'Abeli. Yaje akavuguruza akatweza. Amazi n'amaraso vyavuye mu rubavu rwiwe, vyatumye vyari byanduye bitungana. Ndasenza amaraso yawe basanzemo ubucafu, basanzemo virus. Ndashishije amaraso y'umwagazi w'Imana nzima, agenda purifie, agende yeze, atunganye ayo maraso. Ndasenza ubugingo bushasha uhereye mu mutwe gushikana mu bworo w'ikirenge, mu magufa, mu misokoro, mu nyama, mu mitsi, mu maraso y'umubiri. Natuye ubugingo, la vie. Akira ubuzima bushasha bubonerwa muri Kristo Yesu. Akira ingingo shasha zibonerwa muri Kristo Yesu. Akira ugukira kubonerwa muri Kristo Yesu. Akira ikintu gishasha kibonerwa muri Kristo Yesu. Akira amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Akira umwidegenzi ubonerwa muri Kristo Yesu. Akira impore ibonerwa muri Kristo Yesu. Ndasenza abagwaye amaneri, abagwaye imitwe idahera. Fata ku mutwe wawe nimba wama wagwaye umutwe wama wagarutse. Uyu munsi ho abadayimoni baguma bavyamplifie, bakaguma bavuga ngo ugukomeza kumene ku mutwe ngo niho hazira mwavese. Apana, wewe ndakwimuye, nta vese ntayo. Ndayikankamiye ntayo. Rimwe, kabiri, gatatu. Va ku bugingo bwe mu izina rya Yesu. Ngo hari ibimenyetso ngo bigaragaza avese, ngo pararize, ngo kumva ukuguru kwahagaze, ngo umunwa ngo ugatangura guhengama. Ivyo biziririzo vy'abisi, ivyo bigwara vy'abanyegiputa, kububaha Imana kirazira mu izina rya Yesu. Kira. Nta vese muzogwara. Ivyo bigwara vy'ivyaduka bigiye kuza vuba tutumvise kera. Aho uyu munsi Satani yasaze. Ingwara zigwara ababebe usanga zigwara abantu bakuze. Ingwara zigwara abakuze ugasanga zigwaye ababebe.
ivyo vyaduka vy'abadayimoni, ivyo bizanano vy'abadayimoni, izo ndwara zizanwa n'umwuka mibi, impwemu mbi, turazirukanye mu izina rya Yesu. Wewe n'abadayimoni ntaho muhuriye, wewe n'ivyabo byose we ntaho muhuriye. Kira ndashizeho ubudahangarwa, shizeho protection, ndaguhishanije ku ngwara, ndaguhishanije ku bukene, ndaguhishanije ku rupfu. Urupfu ruzokurondera rukubure, urupfu kurya Imana yamye kurokora iracyakurokora, ikibi kizokurondera kikubure mu izina rikomeye, izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Aturira hamwe nanje ati ndakize muri iryo zina. Vuga cyane ngo ndakize muri iryo zina, ndidegenza muri iryo zina, fisa amahoro muri iryo zina, ndanezerwa muri iryo zina. Umubabaro, agahinda, inkuru mbi, ivyo vyose nta gitero, nta rofre yayo iri ku bugingo bwanje. Iyo ndirimbo iwanje ntiririmbwa, indirimbo y'ubukene, indirimbo yo kuburanirwa, indirimbo y'ingwara, indirimbo y'ibiza biriko biratera isi, indirimbo y'ubukene buriko buratera isi, kuburanirwa, ubugaragwa, imikoshi, iwanje n'abanje. Iyo ndirimbo ntiyiteguriwe kuza. Ndatuye nizeye ivy'igikundiro, vy'amahoro, ibiroranye vyose, ibitunganye vyose, nimba hari ingeso nziza, nimba hari ugushima, ivyo niyo ndirimbo yanje n'abanje bose mu izina rya Data n'iry'Umwana. Amena. Mwarahezagiwe cyane. Genda muroranirwe, genda muronkeraho abandi bariko bararirira, genda mutungiraho abandi bariko baraburanirwa, genda ivyanyu bigende neza, ivyanyu biroranirwe, ivyanyu bigugwe. Nimwagende ejo mubona ibintu vyanyu vyoroshe, ivyanyu birangugwe, ivyanyu vyoroherezwe, kuko hariho ingata Yesu yadutije. Ibisigaye urwete rwose rwakwagiriza, nta mugabane, nta shamvu, nta n'icibutso rufise ku bugingo bwawe. Indwi nziza y'umugisha. Mwarahezaga abamama n'abigeme kuwa kabiri, numve mwitabira ibikorwa vyanyu.